uzorabe kwisi nzima abanyamuziki b'umwuga ntibakigira ama playback. Muragenda mugategura live ugatanga akazi. Uri umuziki uteye imbere atanga akazi. Sai ko umuziki wese afise band muvugiriza band ahemba. Band nawe urazi kubigizwe n'abantu benshi. Umubaziste, umusoliste, umupianiste, umubatere, abagufatira ama backing niki. Urumva yuko n'imiburi uduga kuri stage ufise nka team y'abantu nka 10 bari nyuma yawe kandi uhemba. Ndakunda kukwishiramwo ko nanje ndimwo neza cyane. Jewe no musi namba ntunzwe nibi nuko umunyamuziki afashe ingingo nziza imuteza imbere cyane cyane. Kwa namba yarampereza 10,000 ugenda mugirire post imwe azompereza 100,000. Aho yarampereza 100,000 azohampereza mu miliyoni. Aho mu miliyoni azohamera 10 million. Aho yamera 10 million azompa miliyoni 150. Aho ni mugiye umufuko w'ibiva n'ingene ugenda ukura vyimba. Nivyo byabindi karabasasigara kuvuga ati jewe concert mo do 10 million sinzoririmba. Izo 10 million rero niyo mpamvu kenshi bavuga ati zana proforma dusigurira impamvu izo miliyoni 10. Izo miliyoni 10 rero abarimwo performance yiwawe nibiki kuja kuri affiche kuja byose biba birimo. Ibihe byo gukora umuziki urondera abademu byaraheze. Utiri mu bihe byo gukora umuziki urondera ivyunguka. Muri ico gihe gukora ivyunguka ntuzorindira yuko umuntu naka ategura igiteramo kugira wo kijemo no. Example ya D1 management yiwe barazanye barafise stage na sound bavyumva n'amatara. Yego urumva nkabajya baratahuye. This time we Gasimbizi wasema Vumba inyuma yo kweje kwabirana imuheje kurongora inyuma yo kweje kumupapa umugabo entertainment uri kuyibona gute muri rusange? Ikintu mbona muri rusange nuko ikintu cyambere wamenye nuko nta kindi kintu ngiye umuryango atari entertainment. No muziki nyene umva no wankoreye urubanza uragira ibi nibi numva ko si ibintu byo gukinisha. Kandi rero jewe ndonka ari uko umuririmbyi yabanje kuronka. Niyo mpamvu ndiko ndahangana ndabe yuko umunyamuziki woronka cyane gusumba kuko hariho ingingo bonyene bari kwifatira abanyamuziki abakora umuziki abasanzwe bawukora nyene umunyamuziki baja muri studio. Wanje usanga kuko hariho ingingo sociale batariremereza bonyene bazifate usanga hariho imbono runaka usanga abo badafise. Rero nkajewe ndabona neza imbono ngene natwe twoja mu mbono y'igihugu 2040 twifashe 2060 duteye imbere nkajewe ndayibona. Kandi akubwiye yuko umunyamuziki hamwe ibintu byogenda neza nta n'imyaka 5 yohera tutifashe. Na 2027 yogera tuhagaze neza kuko twebwe n'ingingo gusa twende twifatira. Ego n'ingingo twenyene twifatira canke umunyamuziki wese yifatira. Ejo bundi narabonye twebwe umva mnavuze bafite jewe si ndakunda kukwishiramwo ko nanje ndimwo neza cyane. Jewe no musi namba ntunzwe nibi nuko umunyamuziki afashe ingingo nziza imuteza imbere cyane ntunga cyane. Kwa namba yarampereza 10,000 ugenda mugirire post imwe azompereza 100,000. Aho yarampereza 100,000 azohampereza mu miliyoni. Aho mu miliyoni azohamera 10 million. Aho yamera 10 million azompa miliyoni 150. Aho ni mugiye umufuko w'ibiva n'ingene ugenda ukura vyimba. Ego mugabo pour le moment turaconka izo tutagaburira neza cyane. Uvuze ati uno musi umunyamuziki hari ukuntu ari hasi nejo wundi warabivuze ubicishe kuri post ziwawe uravuga ati impamvu no musi abanyamuziki batari professional bateko baratera imbere nibaheba ayo ma playback. None playback kubwawe ku munyamuziki w'u Burundi of course hariho ico yishe kugira ntatera imbere kurusha kurimba live kuri stage. Playback ego iba playback gute? Nka turiko turumva indirimbo ya DJ Fernando mutima wanye sinayumva malheureusement nayo bariko barumva we ntayo bumva mugabo ndiko ndayumva je ndayumva ariko iravuga. Ego Playback ni ukuntu abandi ko ndavyumva uko
difference gusa nuko mwene yabari imbere yanjye ndiko ndamubona. Mhm. Bisigura yuko dansoka nta kintu nakimeye gishashe. Ko naho namubona guki mbona nkubone guki. Ariko usanga duhura. Urabyoma? Kandi ikindi naco iyo umuririmbyi agomba gukora performance za live za playback kenshi ashira inguvu mu kwambara n'umutaha akoresha. Iyo umuririmbyi agira aje kuri stage perform playback zo barabe vraiment kwambara. Ujye arambara cyane kurusha urimba live. Arambara cyane usumba urimba live. Biva ku kwambara choreography, amadanse, ngomba gutegura amadanse menshi. Mugabo urumva agira live naho nta bintu byata kubera live no muziki juste baba bakeneye umuntu bumva ijwi giye aririmba gute za ndirimbo reka tumwumve ikibiri babyita ikibirira. Live ni ikibirira. Ivyo nanje no muhirano bikuvuza twabivuza ugasubiramo ukaririmba. Mugabo bisaba ari umuntu mwumva ikibirira wumve yuko ari wa muziki ari umunyamuziki w'umwuga. Niyo mpamvu urumva uzorabe kwisi nzima abanyamuziki w'umwuga ntibakigira ama playback. Muragenda mugategura live ugatanga akazi. Uri umuziki uteye imbere atanga akazi. Sai ko umuziki wese afise band muvugiriza band ahemba. Band nawe urazi kubigizwe n'abantu benshi. Umubaziste, umusoliste, umupianiste, umubatere, abagufatira ama backing niki. Urumva yuko n'imiburi buri uduga kuri stage ufise nka team y'abantu nka 10 bari nyuma yawe kandi uhemba. Team y'abantu nka 10 baba bari nyuma yawe uhemba. Yego kandi urumva yuko abo bose bisaba yuko umva ko n'igiciro gica kiduga. Igiciro rero of course kica kiduga nawo mpagaze. Ko no museye dukeneye umurimbyi afise agaciro apana abaririmbyi. Kuko nawe bagutumiye umenye yuko urumva dukeneye abaririmbyi bagaciro. Ko nawe bagutumiye biba bisaba ngine uze wemeza abantu. Kandi mu kubemeza urazi ko ari genanye sanga nashikiriwe. Yego. Rero ndi kwico kintu kijanye n'ubuhinga canke professionalism mu muziki wacu. Uno musi simbizi we ndiko ndibuka ko wavuze widoga cyane uko urabazwa nawe rimvyi bamwe bagiye ku ma stage. Umwuka urabaherana kubera kurimba playback ajya ama sport menshi bakora. Sivyo sinzi ahantu watanze ikiganiro kivuga nkuko. Ubwo ntivyo babipfira kubategura ibiteramo canke bigapfira ku nzara y'abaririmbyi baba bavuga ati twebwe ayo turonse yose tuyajyuko. Ni standard umuririmbyi akwiye kwihara utegura igiteramo ari nza kurondera. Abaita yari kwa affronta ko no abazi impamvu ya koronde. Nawe uri bisaba ko bihagarara ko menya ati jewe standard musi di standard sinjaye. Abyo? Yego. Namuvuga uti jewe ndirimbira miliyoni 3. Tukeneye ko mvuza live miliyoni 6. Uguma kuri yo standard nyene. Nibyo byabindi karabasasigara kuvuga ati jewe concert mo do 10 million sinzoririmba. Izo 10 million rero niyo mpamvu kenshi bavuga ati zana proforma dusigurira impamvu izo miliyoni 10. Izo miliyoni 10 rero abarimwo performance yawe nibiki kuja kuri affiche kuja byose biba birimo. Ujya hajya no kuja kuri affiche birahemba. Birahemba rero nkanje bashira kuri affiche yawe utavyonka bikuye ama. Biba uzinanye n'abaririmbyi benshi bashoboka. Bose urabazi murahurira no mu studio. Ubwo ntiyo bahari abaririmbyi b'abarundi atoshobora music live. Ndi repetition gusa. Ego music live ribene bagira muri studio. Byose ni entraînement yakujya ku musoda mbere kuja ku rugamba banza kugenda kugira training. Uzobaza abasirikare bose bajaza za Somalia canke ari kambitwa ku mudubugu bagenda bakamara imisi bari muri entraînement. Yuzi kugiye ku rugamba ugiye ku akazi k'umusirikare ni ku rugamba. Ni nko kora akazi k'umunyamuziki ni kuri stage. Ni repetition. Uzi ko bikuranira uwo muziki urawuhe ugakora ibindi. Ategote. Abatabishobora nabo urabihe bakakora ibindi. Imyuga ni myinshi. No musi ntabahari batobishobora none imiduga ukaza turagwa akazi tugwemboza imiduga by'umuziki ukabiye. Kirazira kwirata ku bintu budashobora. Urabivamwo. Niko ara journaliste babihevye. Bashabigira muri politique avuga ati bisi byo wacu.
none je ndashaka ko duhagarara ku ico kintu narumvise umengo kirakubabaza cyane tuvuga ico umunyamuziki ataritahura cyangwa atarimenya gushika no munsi aho biri waranakagarutse ko n'ubushize ku kiganiro twigeze gukorana uravuga ati nta munyamuziki yobura uburyo bwo kwitegura igiteramo ciwe nk'umunyamuziki kugira ubwo buryo basi abwinjize bijya basi abanyamitahe bahora baza kubabwira ati tubahaya basi nk'umunyamuziki yihijambo ubwo ivyo navyo ntivyakiserera kugira bagire ubumenyi bukenya kubijanye n'umuziki kugira ube professionnel canke ushike kure hashoboka ndabona ushaka gukora umuziki witeza umufuko w'umuntu ivyo nico kintu cya mbere dukwiye kugura abantu bari baradufungiye kwibaza ko tuzokora umuziki ngo turindire nakategura igiteramo turindire naka bizogenda ukuntu bisaba umuntu wese akora umuziki yego awuzemwe afise impamvu yamuzanye gukora umuziki iyo mpamvu ni yahe rero impamvu ziri kwinshi n'amadukeneye iterambere mu muziki nuko tugira abanyamuziki bakora umuziki baronderamwe ivyunguka ibihe byo gukora umuziki urondera abademu byaraheze utiri mu bihe byo gukora umuziki urondera ivyunguka muri ico gihe ugiye gukora ivyunguka ntuzorindira yuko umuntu naka ategura igiteramo kugira aho kijemo no example ya D1 management yiwe barazanye barafise stage na sound bavyumva n'amatara yego urumva nkabajya baratahuye bo ntiworindira ngo mango naka ibintu by'imihari byaramaze guhera ni kuvuga no musi D1 umutumiye waraza kuri concert yawe mugabo ni nkuko nawe narafise possibility yuko kwitegura concert yuko arafise podium nziza n'ibiki byose okay yego urumva rero ubu ni kuja muri obe yometse namwe no muziki nkene kuvyaza ivyunguka ndabivyaze gute ndabicishe mu zaye nzira urabyo kurumva ubu nka D1 yaramaze kuyitora uzureka kumutumira mu giteramo wateguwe azokikore niga jambo Natasha yigera kuvuga ati batabikoze tuzovyikorera ego yesha turahitamo kuzorindira aho uzokwiyumvirwa none ko bashobora kwiyumvira ushaje usigara umutama turaho nyene ubwo ubushize Natasha aheruka gutegura la boss concert kandi ihagarere ko cyane kubera ko ni kimwe mu biteramo nabonye ari igiteramo ca mbere umuririmbyi w'umurundi yateguwe uravuga ko amajambo menshi cyane kandi uranagishingira intaye yuko ari igiteramo kije gukora gasuzuguro mu baririmbyi b'abarundi hoho nicaye cigwa abaririmbyi bo kwigira kuri Natasha uno munsi tudafashe yuko Natasha basara umubozi canke afise amafaranga menshi kuko vyose amasponsor ashoboka kandi arabaho urabizi ariko umuririmbyi nka Brenda bafise ya Dramati D1 D-Face Big Fizororiro Satbi n'abandi kiya giteramo yo gitegura afise des sponsors muri nyuma sivyo ariko nakahe karoro canke nicaye cigwa nk'abandi barimbye muri usanga bose navuze bofatira kugira bigire kuri Natasha ufate kuri la boss concert wavugiye ko amajambo menshi ni juste kubahuka ubonye yuko utari kurahabwa deal ivyo usanzwe ukora rero ntuzoguma wicaye ngangurindire ngo mangu umufuko w'umuntu uca wigira kuri Natasha ntiyavyikoreye D1 ntiyavyikoreye D1 hari igiteramo aheruka gukora burya nari yakoze ikara mu kinama okay ikindayikorera mu ruziba kiya kwari ukubuntu ariko naho iko ari kubuntu hari ibitaramo byinshi bimaze gutegurwa ko nje ari kubuntu bakabura abantu na Primusic irimo komeza Primusic yarateguye mu Nyakabiga demi finale niho narindi jewe nta bantu bari hari abantu bake cyane ko nje ari kubuntu yego inzoga uko bazitwaye niko bazitaye urabyo nibisigega nibyo bisigwa kubeshe ngo nuko ngutere gitaramo cya gusa mwe n'abantu baca bazi nagira kwa gusa abantu baca bazi ari benshi yego je no gwan example musi bategura urubanza bona witeza abantu 500 ucona haje abantu 20
kandi kugira bose baza atagahara ni nkuko nta n'umwe wasavye n'interera akaza abantu 20 nuko abarundi tumeze intebe 300 ngizo ziri ngaho mbwa warura abantu nta bantu 30 bahari ivyo bibaho waruri kuri Natasha rero oya nuko nibi ndakubwiye yuko biba vyagusa biba vy'ubuntu murashaka kumushimira kwa gusa ntatse ntumva murimbya akubwiye ati je naho no kumva ngo nakare karirimbira ngaho hanze imbere y'inzu sinosohoka kumuraho rero bipfira he aho bipfira naho nyene no kwitahura ni question yo kwitahura kwimenya kumenya agaciro ka potentiel ufise na self confidence kyo self confidence niyo uteguza igitaramo mvugo tuko bigenda kose abantu bazonsanga ngaho hari umuririmbyi uto ryari nka ryari Kidumu yakoze igitaramo baramutumye Bugarama yarujuje Ibugarama muri ya mahoteli Bugarama hajya hejuru yarujuje kandi abantu bari buzuye muri yabitaramo n'abadeje b'amabanke n'abaki kuko byose bivana cible bukene kandi si concert zose ubwirizwa kurihisha si concert zose utegerezwa kurihisha bibaye objectif office ubushize twarahuriye mu mubonano sinzi ko ari inama canke ari kiyago c'abanyamuziki muri rusange ngira uravyibuka aho bariko baravuga ati niyahe nzira umuririmbyi yofata kugira ashobore gutera imbere canke nubuhe buryo twokoramo kugira umunyamuziki cyangwa umuririmbyi atera imbere kandi ateze imbere na societe arimo uno munsi hari ibyiyumviro byinshi byariko birashikirizwa nubwo kumbure kubera ubuhinga butakunze kugira ico kiyago gihere ariko narumvise ko byaheze wowe ufise icyo uri kurashikiriza uno munsi wowe kwico uvuze utigeze ugishikiriza nta kindi kintu gihari coba kiriko kiratuma uno munsi umuziki cyangwa umunyamuziki bitariko biratera imbere ku rwego ko twifuza kuko zaba inguvu murazishiramo cyangwa turazishiramo yayo imitahe bimwe wituvyunguka birajamwo sivyo n'amajoro turayarara cyangwa mukayarara bipfira he muri rusange hagati ngaho ahantu bipfira ni juste guha agaciro ayo majoro turara guha agaciro iyo miziki dukora kuko ari umuntu ashobora kurara ijoro ntahereza agaciro ntamenye yuko muri iryo joro ariko baryamye simbizi uri kuvuga ibintu byo guhereza agaciro igikorwa runaka ariko no munsi buryo ni nk'umugani hari abatabitahura ako gaciro na gaciro gake agaciro nukumenya ega bro namba ari umuntu aba yaryamye ni nk'umuntu nganda go example ego bana nkuno mutekano tuba dufise ngaho hari abaposirikare n'abapolisi baraba baragenda ijoro baraba barakizura ego kugira twe turari dutekanye yes nyuma muzobana nk'umupolisi umuzaniye uburofa cyangwa umusodo ugera yarakizura arakumerera nabi arakumena bari baratahura neza yuko arari ijoro kugira wowe ugire iki uri nk'umutekano urabyumva bisigura iki rero namba umunyamuzika arari ijoro adaha agaciro ijoro ryiwe arara yes ntazofate imbere bantu utabure kwanza irya joro urihe valeur umenya ati iri joro naraye ringanaye lakini nayo kitagira agaciro ngaga idafise ntuzenya equivalence yacu mu gaciro ko umunyamuziki namba kubwira ati jewe kuri podium ndugaruka umpaye miliyoni 4 nagaciro ko umuririmbyi nagaciro ko umwanya aza kumara ngaho nagaciro kiyo minota Urabyumva? Yego. Ni question yo kumenya ibyo dufise no kumenya agaciro kabyo. None bisigura ko uno munsi umunyamuziki adakora umuziki mwiza. Oyo umuziki mwiza barawukora. Bisigura uno munsi umunyamuziki adakora video nziza. Maybe ntibaza agaciro ko umuziki mwiza baba bakoze. Video si nziza. Barabikora byose. Amakosa rero ariko baririmbyi. No ni ari amakosa sinumva amakosa. Ego. Turiko turiyubaka twese nibukiyebuke tugaturana hane ivyiyumviro. Nta mwafise ikosa nta wagiriza uwundi. Ko ndazi ubugiye kubaza umuririmbyi akubwira ngo ngorane n'aba journaliste. Yego aba journaliste barafise ibibazo byabo. Barafise ibintu babwirizwa gukwiza. No kandi n'umuririmbyi nawe nafise ibintu abwirizwa gukwiza. Yeah. Nimagiriranire. Yego. Impinga ariko iracari ndende canke tuko turabisohokamo. Ko turabisohoka
aho twareje so turi no munsi n'ubwo nawe usubiza amaso inyuma yego aho twareje no munsi yo turi kandi no munsi aho turi ni heza gusumba aho twareje. Ujya munsi narumvise wowe waranavuze ati ivyunguka birahari ariko mengo ntibikora ico tuba twabishakiye. Sinze kwa kantu kugatahuwe nimba dushobora kuba tworonka ivyunguka kubera iki bidakora ico tuba dushatse. Kenshi nuko ivyunguka ibari bikeye abari bikeye abantu bose baramaze kwikomeza usanga ari ingorane abantu bamaze kwikomeza ko kwisi nzima ubu aho bigeze buri murimbyi asohoye indirimbo ategeza ko afise budget en parallèle ya promotion yo ndirimbo. Wow, niyo naingira amagaragire rero. Buri murimbyi yavuga ati banagiye muri studio indirimbo yanje ya audio yaza kuntwara 1 million video irantwara 5 zakuba 6 million reka mfate basi n'izindi miliyoni nka 5 tazishire muri promotion nuko bigomba ko cyangwa ugasanga akoze nk'indirimbo ya miliyoni 5 canke 8 promotion yakeneye for free. Nibiba anaho twarahugaye ntibigipasa. So rero no munsi ko promotion benshi bariko baridoga ngo ziraboneka barazitanga ariko iyi ndirimbo ntishike kure bica bipfira he kuba promoters nkamwebwe cyangwa n'aba promoter nabone ntibari serious sometime. Ari promoter ushobora guhereza inote ate barangene nkora utuntu ntibabikora ntabikora kandi mbona nkubona. Uno munsi nk'umuririmbyi wohanura ninde muri rusange kugira hindure nk'ingendo ariko aragiramo kugira ashobora kuba yoba professionnel rusange imbere ko turangiza ikiganiro. Abaririmbyi bose barakwiye kwiga kuri page ubushize wari wavuze Dramati. Oya navuze bose nta muririmbyi umwe nobwira ati ngo nagiye ucuvuga Karabasasa. Oya bose abaririmbyi bose barakwiye kuja ku ntebe y'ishure biga ingene umuziki ukogwa. Yamenye ati aha tugeze kuno munsi tugeze aho umurundi agira inyota yo kumva umuziki we none tubikore gute kugira mbe professional bisabwe iki niki ese nkene umuntu amenyera ibikorwa byanje nkene mu manager nkene mu sponsor nkene aba journaliste ni juste examen de conscience ariko inyishu y'icyo kibazo urayifise wewe ngenda kubye examen de conscience no kumenya ico keneye kuko utazi yaje ntazimira bakwegere muri rusange utazi yaje ntazimira bro yari umugano utazi yaje ntushobora kuzimira n'umwe nuvuze ati sinzi yonje upfa kuziyugi naho uvanga ukaja mu nzu y'umuntu naho nyine ntwazimiye ko ntwaruzi yuce of course mugabo uzi yuje uzatingiye kuri centre culturel akiwacu uramenya ati nurukira kuri NS hamanje manuka niko ushobora kuza imodoka ipere gatoboka ugavuga tugafata moto yagerega shika ku kiraro ati aha nibirengana nibikunda nikinga niripasa ugacuza n'amaguru karonka lift ayo sina amaparcours maremare y'umuntu ashaka kugira ashike ku kintu umuntu ntiyamagenda gutya direct nikibaho bibaho hari umuntu agenda straight nikinde giye umuntu ariko ni conditions z'ubuzima bizere ko no mwaka ugiye kurangira ubundi ugiye gutangura tugenda mu nzira nziza na cyane umwaka udusigira icigo na cyane reka tugushimire cyane Simbizi Osema ndabashimiye cyane raci ku kanya mwaduhaye nanjye ndabashimiye gose babwire bana baze bagire subscribe bagire ico bavuze amakomantere yanyu ni yadukomeza ego niyo tugira n'ibyo turi bisigaye Imana ibahezagire bye bye hasta la vista.